kwizigirwa kugira ngo umuco w'Imana ushishikare kumurika. Yesu abahezagire, Yesu abafashe, Yesu abarongore. Dusenge twese kuko ntidushobora kuvugana n'umuntu wese. Ndavuga musubiramo. Mwami Yesu, ndi imbere yawe, ndagushimiye ko wapfuye ukazuka, warambambiwe kubw'ibyaha byanje, kubw'ibicumuro byanje, kubw'ibigabitayo byanje. Mwami Yesu, ndumvise ko wewe ushobora kubohora, wewe ushobora gutanga ukwidegembya, kandi ukwidegembya k'ukuri. Ndagusavye mbohora muri iki kintu iki cyambushe, mu vyiyumviro, mu majambo, mu bikorwa, mu ngendo. Mana ndagusavye mu izina rya Yesu Kristo, bohora ubugingo bwanje, umutima wanje, ubugingo bwanje, umubiri wanje, amaboko yanje, amaso yanje, amaguru yanje, umubiri wanje wose weze Mwami amaraso ya Yesu Kristo nanyeze antunganye. Haleluya. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye kumbabariye, ndagushimiye kumpariye, ndagushimiye ko amaraso yawe anyeza. Urakoze Yesu, ndakwemereye kukubera umwana. Ndagomba uze mu bugingo bwanje kugira ngo umpindure umuco umurikira abandi mu ngeso zanje, mu bikorwa byanje, mu ngendo zanje. Udushoboze Mwami. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, aba bahungu bawe n'abakobwa bawe bapfukamye imbere yawe Mwami. Mwami Yesu, ndasavye ngo ubushobozi bwawe bubohore imitima, ko bemeye guca bugufi iki kintu cyose umuntu akweretse, uyu muhungu, uyu mukobwa Mwami. Nukuri turasavye ngo imbabazi zawe zimubonekeko, bababarire. Amaraso yawe Yesu abeze rwose, ijambo ryawe ribe muri bo rigwiriye. Mwami, wamubibutsa igikorwa wakoze i Golgota ku musaraba, bagukunde, bakumvire, bagushime. Urakoze kubababariye, urakoze kubeza kandi ubahezagiye. Turabasengeye gutyo twizera kubyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Habe rero guheba, habe guheba ibyo mupfukamiye imbere y'Imana, Imana ibaharire muga, kandi habe guheba izo ngeso n'izo ngendo.